Bene data nabaramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nabane n'umwe wese. Muri kumwe na Françoise Habonayo subiye gushimira Imana kubw'uyu mwanya Imana impaye kugira ngo subire kugaruka kuganira namwe. Imbere ya byose reka tubanze dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo ndagushima ndagukengurukiye kugira neza kwawe imbabazi zawe. Urakoze kusubiye kunyemerera Mana kugira ngo nze kuganira n'ubwoko bwawe. Nuko ndi imbere yawe ndasabye ngo muhemu wawe mwiza andongore. Kandi mwami Yesu ibyo ushaka ko tuganira na bene data byo bagirira ikimazi mwami Mana. Ndasabye ngo bishigikire muhemu wawe mwiza abari wandongora. Urakoze mwami Yesu bane n'umwe wese uzobikoze mu izina rya Yesu. Amen. Uyu munsi shimye kuganira namwe ku ntahe imwe narababwiye kera ivuga ingene Imana yantumye mu gihugu canke mu bihugu byose gutanga makete yerekana ku mwami Imana agiraze gutora umugeni wiwe. Rero ubwo butumwa nari narabutanze kera ushaka ko wari warabwumvise cyangwa utari bwagera ubwumva, ariko niba utari bwigera ubwumva uyu ni umwanya mwiza wo kongera kubwumva. Ariko niba wari warabwumvise naho nyene ndabizi bisubira kugukangura. Imana yacu nishimwe. Rero igituma ndabusubiyemwo hari umukozi w'Imana umwe yasabye ko ndabimusubiriramwo, biba ngombwa rero yuko ndabusubiramwo kugira ngo ashobore nawe kubusangiza n'abandi babimenye. Imana rero nibaha umugisha mu mwanya ntangura gushinga iyo ntahe. Murakoze. Amen. Nkuko nari mpejeje kubabwira rero wamutumire nababwira yansaba ko ndashinga ya ntahe n'uyu mubona yitwa Merize canke reka ndabahe abaramutse hanyuma aca mbaza icyo yashatse kumbaza. Karibu. Yes, ashimwe cyane. Amazina yanjye nitwa Merize, tukaba dufise natwe igikorwa dukorera kuri channel yitwa Igihe Niki Ministry. Mu munsi nari nashatse ko tuganira na mama Françoise kubera ko hari ubuhamya, donc hari intahe yigeze gutanga nigeze kumva, nkaba nashatse yuko uyu munsi dusubira kwiganirako. Yego. Rero mama Fara, ikintu nashaka kukubaza uyu munsi, nashaka ko kuko turi mu gihe igikorwa c'Imana turiko turakora muri bino bihe, ni igikorwa c'Imana co gukangurira abantu guhagarara mu gakiza, kwitegurira ukuza k'umwami wacu Yesu Kristo. Rero hakaba hariho intahe wigeze kutubwira, je ndayizi mugabo ntayo noba nibuka kuko igihe n'ikini kandi hariho benshi baba barayumvise mugabo batayibuka. Ariyo mpamvu navuga nti reka usubire witubwire, usubire wibwire abantu. Hari abo baba barayumvise bayibagiwe nk'uko wanje ntayibuka yose n'abandi batarayumva. Rero niyo nashaka. Karibu. Ngira ngo se kuduza ijwi nimba udafite akaba kaduza ijwi ze kuduza ijwi kuko abatumire bacu canke abadukurikirana kugira bakumve. Rero nk'uko bimbwiye iyo ntahe narayitanze kenshi, ni ntahe iramaze igihe, ariko ni ntahe nubwo imaze igihe ntirata valere yayo. Ico gihe umwami Imana yanyeretse mbona umuntu aza ansanga ahantu nakorera ahantu hitwa mu Nyagasaka. Abantu barahazi aho mu Nyagasaka niyo nakorera, nari umwigisha. Hanyuma ni kure yo muhira. Rero mbona mu nzozi umuntu aje, yari mwene wacu yitwa Joseline, abamuzi baramuzi. Mbona yene mu nzozi aje ambwira ngo Françoise ngo ngomba kugira mariage, ngo none ngo ndakuzaniye amakarte d'invitation, ugende uyadistribuwe uyatange kugira ngo abantu bazoze kuri mariage yanje. Muri izo nzozi rero mbona anzaniye izo carte ari nyinshi, hanyuma
jewe mu mutima wanje nari mfise ibibazo nti none ga uwamukoye ninde, azogira mariage hehe, ni ryari. none ntiwarose umwanya wo kugena umubazo umwanya guha izo invitation nta mu nzozi ntiwabonye umubazo muri uwo mwanya mu nzozi navyiyumviriye mu mutima. Urabona hari umuntu akubwira ikintu kikagushitura ndavuga nti wamukoye ninde iki muganda ndavuga nti ntaco, ibi byose mfise mu mutima ndaza kubiraba muri izo carte zompaye. Hanyuma rero muri izo nzozi nyene wewe yarampereje aca aragenda, nta kindi yamvugishije, yambwiye gusa ndazitange. Rero ndazisomye rero niho naciye mfata nsoma iya mbere ko zari nyinshi, yampaye nka pake. Hama iya mbere ndayisomye kuko nari nshaka kuraba ni ryari cyane cyane, nca ndaraba hahandi handika itariki, nifatishe kano gapapuro. Nabibona bo aha hari handitse nkaho nja itariki, mbona ibintu vyanditse, ibintu nyene ntashobora kudeshifra kuko unyere wa rurimi ntashoboye kumenya. Hanyuma aha hagati hari handitse ngo lieu de réception, ni ukuvuga aho reception iza kubera canke aho baza kwiyakirira. Nza mbona ngo Yerusalemu. Hepfo hari handitse umurongo wo muri Bibiliya wo muri Yesaya 61 ku murongo w'10. Rero iyo karata ya mbere yari yanditse ko ibyo gusa. Nca mfata iya kabiri kuko zari nyinshi, ndaraba nsanga itariki toujours sinshaka gusoma, ariko lieu de réception yari mu ururimi rundi. Imwe yari mu Kirundi, iyindi yari mu Gifaransa, iyindi yari mu Giswahili, iyindi uko ayo makarita yose nari nayafise yari mu ndimi nyinshi zitandukanye, ariko yari ifise message imwe gusa, aho bizobera n'uyu murongo wo muri Bibiliya. Bisigura ko rero izo ndimi donc izo invitation ko zariko indimi nyinshi, bisigura ko nk'uko twiteze Yesu ntiyaziye ngo abarundi, ntiyaziye donc yaziye amahanga yose, indimi zose. Cyane cyane Merize ico womenya muri uyu mwanya mu nzozi sinamenya ko ari iby'Imana, kuko nabonye ari umuntu nkuko wewe woza kundanutsa hamukanzanira ama invitation ngo ndakujanira kubashira abantu ndabatumye baze ku bukwe bwawe. Rero jewe amaze kugenda niho naciye nsoma, mbonye rero ngo reception bizobera i Jerusalem, nkaca mbona n'uwo murongo wo muri Bibiliya, niho nasobanukiwe reka vya bintu ni ibintu vy'Imana, nca nasobanukirwa nti aha ni message ivuye mu ijuru, hari ikintu Imana intumye. Ukibibona ntiwatabura eka mugabo maze kwikangura nkaraba iyo lieu de réception, nkaraba uko kuntu yambwiye ati genda urungi umpera abantu, kandi nkaraba ukuntu hari nyinshi mu ndimi zose. Nanje urabizi nzi indimi nke, nari nzi Igifaransa n'Ikirundi gusa, n'Icongereza gikenya, Igiswahili coco sinari nzi namba, urumva nuko. Rero ncangwana no kuvuga ngo mbega mpera hehe, mbega mpera hehe kugira ngo izi invitation bazijane, kuko nasobanuka yuko ibi bintu uyu naho nabona ni mwene wacu, uyu ni umumarayika, ni Imana intumye. None rero ngiye kwihuta sindabifineko. Rero narasenze Imana, Imana mbwira ingene notangura, mbega mpera hehe, mbega mpande, mbega bigenda gute. None Imana yaragusobanuriye, yarakubwiye ico gukora ico gihe urose izo ico gukora. Jewe nafashe iyo message yambwiye ati akira narinda kunzaniye, ugende usherira abantu bazoze ku butumire bwanje.
urumva message yari yo nyene nshirira abantu nta kindi. Yego mugabo urumva ko zari mu ndimi nawe utumva nawe cyo cyari kibazo kuri wewe uti mbe ndazitanga gute. Rero ushobora kutubwira ingera byaciye bigenda inyuma yuko nyene umaze kubona yuko d'abord ico nabanje kuraba iyo message mbega ari message ivuga iki. Iyo message wari uhawe nyene kuko urumva amaze kumenya ko ari ivy'Imana ntasobanukirwa ko atari umuntu nkuko nari ndabimubonye ncabanza kumenya mbega iyo message ivuga iki. Rero cane nacengera kura wa murongo wo muri Yesaya. Wa murongo wo muri Yesaya 61 ku murongo w'10 uvuga ngo nzonezerererwa uhoraho ngo kuko yanyambitse ngo nzonezerererwa uhoraho ngo umutima wanje uvugirize impundu umuvugirize impundu ngo kubera yuko yanyambitse imyambaro y'agakiza ngo akansesa hejuru umutamana w'umugororotsi. Kumbura hari ikintu abantu badasobanukirwa iyo umuntu avuze ati kwambara no kugusesa hejuru. Bana nkuko wambaye nashajije kandi sinabikubwiye. Ati kuko yanyambitse imyambaro y'agakiza hanyuma akansesa hejuru. Ni nkuko umuntu akansesa hejuru umutamana w'umugororotsi. Okay. Ikintu n'umutama so kwambara nkuko twambara ni ikintu bagushirako n'umwambaro bagushirako umutamana bagushirako. Abantu bakijijwe bose baronse agakiza no kuvuga igihe wamaze kwakira Kristo Yesu hanyuma akona agakiza warakaronse. Ariko abantu benshi bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wabo hari ikindi kintu basabwa uyu mutamana wo kugororoka uja hejuru yabo. Rero uwo murongo uvuga ngo nzonezerererwa uhoraho kuko yanyambitse imyambaro y'agakiza akansesa hejuru umutamana w'umugororotsi ngo nk'uko umukwe ashazisha imyambaro yiwe ngo kandi nk'uko umugeni ashazisha utugenegene twiwe. Urumva ni umurongo ujanye n'izo invitation fete zeke y'ubukwe. Rero ico kubitanga rero ingene vyaciye bigenda kugira ngo aho nyene kabisa umuntu ashobora kwibaza ati waciye ukora iki none. Kuko naciye nkora d'abord kuko nari nkiri umukobwa ico nakoze nabanje kubibwira abo dusengana hanyuma aho ntiwari bwagire mariage. No ni kera ni kera. Hanyuma si vuba ni muri 92. Kera rero nca ntangura kubibwira abo twasengana kwako nuvuga ati iryo hari ikintu narose hanyuma numva ariko uko uminsi igenda mbona ko ari ikintu kinini cyane kandi kinsaba ko kizoshika kure. Ariko naraba ahantu ndi n'ukuntu vyogenda ntumva umenga ntibikunda. Nakorera ahantu utonavuga ngo ni no mu gisagara hanyuma ariko Imana kuko ari mugira neza aho hantu yaranyiyerekeye ubutumwa narabukuyeho ngiye ko ndamutse abantu bo mu Nyagasaka aho bazonyumvira hose Yesu abahumugisha iwanyu nahagiriye umugisha Imana yarahansanze. Hanyuma ncameraho nduzi wacu nkabwira abo dusengana canke abo dusanganye uba hafi Imana narose ibi gutyo. Nagenda i Bujumbura abo duhuye tusanzwe dusengana nkababwira. Rero jewe nkibaza ngo ndiko ndakora nk'uko umwami yabimbwiye. Ubwo butumwa bwavuga mu ndimi zose. Uko nzunguruka i Burundi tujuru nkoresha rwa rurimi rw'ikirundi. Ariko uko nzoja hirya nkakoresha mu bandi
nkakoresha urundi rurimi. Imana rero itangura kunyugururira ngenda muri Tanzania, naho twahamaze imyaka itari mike, hama ubwo butumwa ndabutanga, nkavuga nti Yesu we ntereka bya bintu byakunze, natanguye kuza ndatanga ubutumwa. Hanyuma birarengana, Imana iranyugururira, turava muri Tanzania turazi no muri Swede. Misi yose iyo ndiko ndigisha navuga nti Mwami Yesu ndagushimira ubuhanga, ndiko ndatanga ya carte d'invitation yo mu giswedwa. Rero uko nza ndagenda n'ahandi niko nabona nti bya bintu ndiko ndabikora ni projet nini ya cyane y'Imana. Imana nishimye. Hanyuma uvuye nga muri Swede urashobora kuja no mu kindi gihugu ahandi hantu bavuga bakubwiye? Naragiye mu Bubiligi, ndagenda muri Polonye, ndagenda no muri za Lituania, ahantu nyene muri ibyo bihugu byahariye hakurya. Imana irashobotse. None wabonye abantu ushobora kubona ingene bakira ubwo butumwa, ababwakira babona ababwakira gute? Ababwakira urabona message umuntu urayitanga hanyuma umugabo n'imbuka w'Imana n'ivyo acasigara arakora ntumwe gusa nabonye yuko umenga ni ikintu ntoshobora kuzunguruka isi yose, kandi nariko Yesu nawe urakomeye. Afise ukuntu abigenza. Ni gute ntoshobora kuzunguruka mu ndimi zose? Nobishobora, ariko Yesu nashimwe, abazi ingene bikwiye kugenda. Mu bushobozi bwanje naciye ngerageza uko mbona byokunda, ncankreya groupe ya WhatsApp ndayita abakunzi bahabonayo. Ngire ko nshimira abakunzi bahabonayo mwese, Imana ibahumugisha, abo twakoranye canke nabo tukiri kumwe muri groupe habonayo, muri groupe abakunzi bahabonayo, Imana ibahumugisha. Abo rero nabatoye, umwe ari hariya uwundi ava hariya uwundi ava hariya, mfise objectif yo kugira ngo bamfashe gutraduiza canke gusobanura iyo video y'ubu butumwa kuko narayitanze, bayishire muri izo ndimi bazi. Uri mu Bwongereza nkamusaba uyinshire mu Congereza, uwuzi urundi rurimi, uwuzi Kizuru, uwuzi Giki, uwuzi donc ibyo bihugu byose wari ubifisemo umuntu uzi. Abo nashoboye narabakoranije, hama nkaca ndababaza indimi mwoba muzi andehoro y'ikirundi n'igifaransa n'izihe. Umwe rero akambwira ati jewe ndaruzi, uwundi gutyo gutyo. Ngaca ndabasaba yose yabize, kandi Imana ibahezagire, ibahumugisha cane, ntibiba byoroshe ariko barabimfashije. Yarashoboye gukora video mu Kirusiya, ndashobora gukora iyo video iri mu ubwo butumwa mu Gishinwa, ndashobora gukora iyo video mucara usitaro kumnabimbirira mu Giheburayo no mu Kigiriki, n'izi ndimi rero mu Kiganda, mu Kirundi, Igiswahili, Igifaransa. Ariko urumva ko urugendo ruracari rurerure kabisa, kandi neza ziguma guhereza idoka guma duhereza ingena ahishurirwa amahishurwa ni umurimo w'Imana ukoko. Yego. Ngire ko kandi nsaba n'uwundi wese yobazi indimi zindi canke avuga ati hari iyindi nzira byogenda ko ukashobora kubitraduiza mu ndimi zose byoroheje, kanze kumbure ukangira inama nawe gukorera Imana. Nukuri numva ari message ifasha na cyane cyane abantu abatwebwe abantu swate abatarakizwa, kugira bumve yuko umukwe Yesu n'umukwe, kuko tuzi neza yuko Yesu yadukoye amaraso yiwe, amaraso yasheshe niko kudukwa. Kandi tuzi yuko iyo umukwe yakoye umugeni n'aba abakwe bisi, iyo yakoye umugeni abazi anytime
nubwo aba atabazi ati ni ryari ariko abazi ko umwanya wose n'umwanya azoza gutora umugeni wiwe. Natwe rero ko Yesu Kristo yadukoye turamwiteze ko azoza gutora umugeni we ari we shengero. Umva ko iyo message ni message dusaba kwitegura cyane, kwitunganya. Yego. Hari ikindi wotubwira cyane kuri iyo message? Bon, kuri iyo message woshaka kumaza uti none kubera ko utamenya itariki, kubera iki kuri iyo invitation hari mwaho hantu honyene, kandi nari nkeneye kumenya itariki, canke kubera iki izo carte zari mu ndimi zitandukanye, canke kubera iki ubukwe buzobera i Yerusalemu. Urumva hariho byinshi byo kumenya. Icambere coco igihe Kristo Yesu azozira nta wuzi umunsi n'isaha. Iryo ni ijambo ry'Imana, ngo iryo nibanga data yisigarije wenyine. Iryo nibanga data yisigarije wenyene ko atawumenya umunsi canke isaha. Hanyuma rero ikindi naco aho ubukwe buzobera, kubera iki yari mu ndimi zitandukanye. Ugiye hariya mu gitabo co mu Vyahishuwe Yohana igice c'indwi ku murongo w'icenda, uzosanga ngo Yohana yerekwa abantu bazoba mu bwami bw'Imana. Ngo yasanze hariyo abantu b'ubwoko bwose, amoko yose, indimi zose, amatribu yose. Urumva bijanye n'izo invitation ndetse uko umuntu abyumva. Yego, kurumva ni abantu bose mu ndimi zose, amoko yose. Numva se ubutumwa bujanye n'abarundi gusa canke abanyarwanda gusa, ariko bujanye bose isi yose n'ukuri. Imana ishimwe, umwami wacu arakunda abantu bose kandi yapfiriye bose. Hari abantu bakunze kuvuga ngo yaye gapfiriye abayahudi bonyene. Yapfiriye isi yose. Yapfiriye isi yose. Rero kandi uravye si jewe jenyene neretswe yuko hazoba ubukwe bw'umwagazi w'intama w'Imana. Hari abandi bahawe izo message. Yohana dusoma yatwandikiye igitabo c'Ivyahishwe Yohana. Yabibonye longtemps kera cane. Ubisomye hariya mu gitabo c'Ivyahishwe Yohana nyene, igitabo chapitre 19 ku murongo uhere hariya ku murongo wa 6 ukamanuka gushika ku murongo w'9. Urasanga ari ahantu havuga ngo harahiriwe abantu batorewe gutaha ubukwe bw'umwagazi w'Imana. Ngo harahiriwe abantu batorewe. Rero Imana ishimwe kuko yadutumye kuvuga ibyo nyene, ngo tubwire abantu ngo ubutumwa invitation zarasohotse, mwene data utari bwabimenye by'ukuri. Imana ikugiriye neza kugira ngo wumve ko Kristo Yesu araje. None uramwiteguriye wowe bize bite? Raba uko uri kuragenda, uko uri kurakora, urabe yuko nawe Yesu aje uyu munsi mwoza mwojana nawe. Naribajije none Imana yabimpaye muri 92, turi muri 2024, haciye imyaka myinshi, ariko imbere y'Imana ngo umunsi umwe ngo ngana n'imyaka igihumbi. Rero ukuvuga ko Imana nizi ni ryari, ariko ico bikoze nuko uko umunsi uhera umuntu wese abwirizwa kwitegura akamenya uyu mwami Imana araje. Umwami Imana yarambajije ati none Françoise, ati wewe mu mico yiwanyu iyo umuntu yamaze gukwa hanyuma bagafixa bakavuga ati ubukwe buzoba igihe kinaka, gushika naho agatanga ama invitation, haba hasigaye iki? Hari ikindi kiba gisigaye? Ubukwe nyine uba witeguriye itariki, ya tariki yashinga. Rero bene data bari kubadukurikira, amakarita y'umutumiro yarasohotse,
niba utari bwayifate mwene data ubu n'umunsi wawe umwakire umwami Yesu Kristo niko kwakira ikarata umwakire nk'umwami n'umukiza kugira ngo niyaza kujana abandi nawe ntazogusige Imana ibamugisha yego ukuri ndafashijwe kandi kuko naheruka kumva iyi ntahe kandi ubu butumwa nibwo dukwiye kumva kino gihe kandi n'ukuri Imana ishimwe ko yagushoboje yagutumye ibintu bitari byoroshe mugabo urabona ko wakoze n'ubwo urugendo rurabandanya yego sinzi rero yuko hari icyo uvuga uheraheza utubwira cyangwa ya nkuko nsabye urumva wansabye ngo ndabashingire ntahe iyi ntahe ndibaza ko abo muri shene habonayo bari basanzwe barayumvise abo kumbure ari batari bwigere bayumva ubu n'umwanya wo kumenya yuko amakarata y'umutumiro yamaze gutangwa rero umuntu wese arushirizeho kwitegura cyane cyane muraba ujya murongo muri Yesaya nasanze wanditse kuri ayo makarite d'invitation umuntu arabe warakijijwe n'ibyo Imana ishimwe rero kugendera mu bugororotsi genda nk'uko Imana ishaka ntube muri ba bantu bavuga ngo Imana yengo yaraduhariye ibyaha ngo by'ubu ngo n'ibyaha kazoza hari abantu bavuga ngo Imana yabahariye ngo ibyaha ngo byakuye ngo n'ibyaha kazoza bakaba bovuga ngo barakijijwe ariko bagashishikara gukora ibyaha ngo Yesu yarabirangije nakubwire mwene data usubira ugende muri uwo murongo wo muri Yesaya 61 ku murongo w'10 wanditse kuri aya makarita y'umutumiro uyo muntu yemerewe kuzoja muri Yerusalemu musha uyo muntu yemerewe kuzosangira na Kristo mu birori vyiwe n'uyo muntu yihanye akambara imyambaro y'agakiza hanyuma hejuru agaseswa k'umutamano w'ubugororotsi Imana data ibamugisha yariyo ntahe hanyuma kindi kumbure nosaba umuntu yumva ati ubwo butumwa n'ijyambere ndabwumvise reka basi ndabusangize n'abandi hariho abandi batarabwumva mugira ubuntu n'Imana ubusangize n'abandi ubusangize n'abandi kugira ngo umuntu yitegure hatararenga ndashima Yesu urukundo rwiwe kubona hatararenga uyu Yesu tukimuvuga abantu bagifise uburyo bwo kwihana erega iki gihe cyo kwihana kizohera hanyuma abantu bitagikunda nuko rero Imana yamwije bahezagire ntabwo bahezagire nanjye ndagushimiye umwanya dusubiye guhura kandi tuganira iby'Imana ndashimiye abakunzi bawe bakurikira Habonayo TV nongera nisabira abakunzi bawe yuko ababishoboye bashobora gukurikira ubutumwa turiko turatanga natwe kuri igihe n'iki ministry kwanditse ijambo igihe n'iki ministry urahasanga ubutumwa bufasha kandi bukangura umuntu kuko igihe n'iki nkuko ariko arabivuga cyuko umuntu wese ahagarara uko Imana ishaka amen kandi ngire ko nababwire bene data mukurikirana kuri shene Habonayo nimwagenda kuri igihe n'iki ministry muzohasanga intahe y'ukungene Imana yamubwiye ati ingene hariho abantu bagendera mu nzira zibiri akagira ukuguru kumwe mu ishengero ukundi kuguru kukaba hanze rero Imana ishyiramo utumati babwira abantu umuntu afata inzira imwe ndabacishe ukuri gatoya ndabahonjeje namwe muzo mwishikire mugende kumviriza Yesu abahezagire mugisha nukuri bahezagire namwe kandi Imana ibahe gushikama no kubonaho ibihe bigeze no kwiyeza cyane cyane kugira ngo Yesu ntaze adusige nagaruka Imana ibahezagire nkuko twama tubirangiza ndabahaye nimero ya telefone yanje nimba muta abayikeneye plus 46 768 0065 46 kandi ino shene turiko turavugira ko ni shene Habonayo uhoraho Imana aduhana umugisha reka dusenge
Gitandara ndagushimiye kuko usubiye kwibutsa abantu yuko igihe cawe kigeze, yuko abantu bakwiye kwitegura. Mwami Yesu ndagushimiye, wambwiye ngo ni intanga y'ama invitation ndayatange mw'isi yose, mu ndimi zose, mu moko yose. Mwami Yesu Kristo ndakwinginze, mpwemu yera ashitse iyi message kure, abantu bayumve, bakwizere nk'Imana, bakwitege kuko uje gutora umugeni wawe. Kristo Yesu ndagushimiye kubyumvise kandi kubikoze. Duhezagire twese mu izina ryawe ryera Yesu, amen.